Nankeka kweri Keza byamaze kugaragara ko afise inda kweri, namaze kubibona. Ariko ndabona Alice baguma bacuritse umutwe hamwe, ibyo ari byo byose Alice narazi nyene iryanda. Ibyo niyumviriye nivyo, Alice ategerezwa kuba azi nyene iryanda ya Keza. Kugira abana baduge bavuye Bujumbura, ntuzi no kumbwira uzi n'imyaka Alice yaramaze mu gisagara, bakaja bajananye na Keza. Byakugendekeye gute kugira ntuzi kumbwira? Canke ngo utume n'umwana aze kumbwira ko abana baje? Yareka guca inanza. Je kare twahuye na Alice saa sita, ndamubwira byanka bikunda yuko uno munsi ntegerezwa kubonana nawe. Byakugendekeye gute? Muko nyatanga mbega urazi kuva bashika ngaha nagiye kubasanganira, mbonye abana baje ngo ndaryohe ngo abana baraje. Nkiriko ndabasanganira ubwo Keza yaciye agwa hasi acararaba, barapepeye naho arabukiye. Kuva uyo munsi nta kiganiro dufise, ntitwishimana ngo abana baraje, baguma no kurya ntibarya, baguma bicaye uko bahamagarana, mbona gusa bunama bavugana utuntu bari kumwe bunamye bacuritse imitwe, simenya n'ikintu na kimwe. Ewe nta munezero mfise wabo kwera. None warabatwaye kwa muganga kugira bapime ibyo baba barwaye? Eka derega ntibyari bikenewe byo kujya kwa muganga. Ugenda kuvuza umuntu adashushe utabona ibimenyetso by'indwara. Se ni wowe twabonanye kare? Keza nawe ari? Keza ari ngaho. Tugende umunyereke aca nshaka kuvugana nawe. Niba twebwe Sawa mama. Sawa. Nize neza. Ndashima nawe. Turatashima. Hama Keza bari hari? Oya si hari. Yagiye he? Sinzi ahantu yagiye. Bamumbwirira ati Mikali yaje ukuraba. Bamuronderera ikino. Ntitwe twavuganye cy'Ubujumbura. Nanje kugira tuvugane neza hama ndonke inyishu. Sawa rero uzogaruka kumuraba. Sawa.
Keza mwana wanje, ufise ikibazo kiki? Kuva ushika ko ntarigera mbona ufise umunezero, wagumanye ingorane, utwurya twose heraba duca tugaruka. Ufise ikibazo giki Keza? Mbarira mwana wanje ikibazo ufise ingorane. Mama, ibintu byose biriko birambara ni amakosa yawe, ntandi muntu ndabiharura, byose ndabiharura kuri wewe. Akoze iki cyotuma umparura ko amakosa ibibazo biriko birakubako byose? Iki kinagukoreye jewe cyotuma uvuga ngo biriko birakubako byose ni jewe nabiguteye? Mbarira icyo byavuye. Utuntu nakuzaniye dukeya dushima ukunyene mwana wa mama. Nakuzaniye utuji 3, kamwe n'akamama wawe kandi n'akiwawe, hama kandi mvuge sheri wawe, mvuge musaza wawe, tugende. Urakoze cyane mugenzi wanje, wewe twange twikundanira kuva kera. Gusa yagiye kukanyotera nifitiye, kandi ngombe ndakanywa kweri, ndatubabikira utwo tundi natubahana. Ishana yenda nkumbera n'agafuru sana, reka twengaha nta butiki hegereye. Oya, niba mukeneye ikintu muca mugikura. Bwana ukeneye ikintu mpaka mw'isoko? Isoko ni hafi none? Si hafi. Arakaza mugenzi wacu. Twatsi nshaka kukubwira, burya twebwe twararavye ngaho Gatumba, bose baratuzi, kuhavyarira umwana mukuri biragoye. Twafashe umwanzuro wo komoka, turaba ahandi hantu tuja batatuzi, ariko rero ntituramenya ahantu tuzoja. None Keza, nta kuntu mwakwizera i Bujumbura? Liseni yarasanze ahamenyereye, vyomworohera gufatisha. Nimuze rero mushaka n'uwo muze twijyanire. Oya, ntitwagenda tujanye. Reka nanje Liseni ndaja kubimubwira. Umunsi tuzoba tugomba kumanuka, nzogutelefona ndakubwira. Ayandi makuru. Rose, sinakubwiye ko babasengezana bawe bavuye i Bujumbura baduze bashitse ngaha muhira, bamaze iminsi bari ngaho, ariko kuva bashika nta munezero na mutoyi uhari. Sinigeze mbona bishima ko babonanye n'umuvyeyi bashitsi wabo, ariko ikigaragara umaze kubona yuko Keza afise indasha. Mana yanje, Keza afise inda? Mu gisagara ntiyari amaze amezi angahe? 3. Yoza afise inda? Beho warabegereye urababaza ko ari 2. Reka hotekerezwa kubegera ukababaza gukora umuvyeyi wabo, ukabegera nyene ukabiganira, bakakwiganira uko bimeze, hama nawe ukatora inyishu nk'umuvyeyi. Roza, navuganyesha na Keza wenyene, ariko ntiyigeze ambwira n'ikintu na kimwe, ntiyigeze akerutse ngo ambwire ko afise inda, ariko jewe ndabibona mu maso.
ikintu kiriko kirantangaza akanya kose baguma bicaranye na Lise baguma bavugana utuntu ntumva usanga bicaye nk'ari ari babiri ugasanga bariko bavugana byantangaza cyane gose mugabo ikintu mbona cyoco Lise arazi nyene igenda yakeza aramuzi Charlotte byamaze kuntera ubwoba numva umutima uhagaze cyane ariko ntaco reka mbanze mpamagare Lise nituvugane nawe numve nawe icyo yomba ari numve ko hari icyo yobivuga kosha agahinda karanyishe mu mutima umve rero niyo mubazo ugasanga arayifise ntuzomurye umutima ntuzomurye n'uruhu ahubwo uzuramuba hafi kugira ntiyumvire kwikorora ko ayikorora tworyambara Charlotte reka ninasanga ari byo nta kundi nzoguhamagara hanyuma uze nawe kugira ngo dufashanye kurera dutange impanuro turabe ukuntu vyogenda Lise ni mwana kuva mushika Jesse nigeze mbona mugira ivyishimo ko mushize mu mbonye ntimwigeze munezerwa ntimwigeze mbona yuko umenga muramerewe neza muguma mwijiriwe muguma mushavuye muguma umenga mwaje mutanezerewe kuza kumbona ufise ibibazo biki ufise ibibazo biki eba mufise ibibazo nimumbarire reka nije ndi mama wanyu nije ndi umuvyeyi wanyu nta mwana azokwigera yesha ikintu mama wiwe nimumbarire ibibazo mufise kugira tuvyigeko mama igura bira kimwe ndakwiye kumenya ariko byabaye nikwiye kubimenya Ana wanje ndabona ibintu ko ari bimaze kunshanga ariko nta kintu na kimwe nari nkwiye kutamenya ciwanyu kiberekeye kuko muri abana banje nta wundi muvyeyi muzoronka mubwira ibibazo byanyu Ego mama harabaye amakosa manini kandi Yesu yatewe nawe habaye yahe makosa mwana Lise ngize ukuri aho amakosa yabereye ibyabaye hamangira ukuntu nanje ndabifata mama Keza afise inda je narabareze murakura murabwira mu bigero ndahangayika nshimira kugira ngo mukure Keza kumenya ko afise inda nabimenye mumaze iminsi ibintu bishize byawe gusa ikintu ushaka kumenya nuko mbona mujye mwiherera mukavugavugana utujambo mukasubira mukaba iminsi yose nkaguma mbona mwicaye hamwe mbega urazi niyo cyane nyene iyo nda arayemera icyo nicyo nshaka